iyi rero ni igikorwa tumaze iminsi turiko turakora tukaba tugeze ku ncuro igira gatanu. Rero kuba tugeze ku ncuro ya gatanu nibaza ko ari ikintu ubwa mbere twenyene twishimira, uretse ko n'abandi babidushimira. Twikomera bashadutize n'amashi. Yego. Ku ncuro ya gatanu rero harimo na anniversaire, tuzofeta na anniversaire y'imyaka 5 kuko ni umwana avuze akamara imyaka 5 ntiba vyoroshe. Ngira murabona no matishe twambaye ngaho inyuma hariho igiharuro 5, hakabaho n'imyaka ukuntu twagiye turatangura gushika muri uwo mwaka wa 2025. So iyi rero ku incuro bitunganijwe uko bizobera kuri Lac Dogodogo nkuko vyama, ni mu ntara ya Cibitoke. Hama azoba ari tariki 2 z'ukwezi k'umunani, kubera ko twama twabibemereye ko imisi yose twama tuzana ibintu byoshe gusumba. Nibaza ko la majorité kubagiye baraza uko edition imwe yose igenda hagenda habaho innovation igenda ifise ikigenda isumvya iyindi. Abeshi baravuze ko edition ya 4 yariteye ubwoba cyane gose, bibaza ko tutazoshobora gutegura iyindi zo biryoshe kwisumba, ariko twarabibemereye ko tubishoboye, tubyishoboza ko turi team ikwiye kandi ifise ubumenyi, ukerebutsi, ubwira n'inguvu. So muri iyo ntumbero rero ndibaza ntahenze kuvuga byinshi. Uko bitunganije mumaze kubona ngaha dufise satellite ngaha mucamubona ko bizoba biri ku rundi rwego ruteye ubwoba, urwego rwiza cyane. Ndorinda kuvuga kuko so umuntu tudondora no muntu atanumwe atamuzi, mwese mumuzi. Nta birebire novuga kuri we, nubwo hazoba hariho n'abandi mugabo nko twavuga azoba ari tuvuga kizigenza wi evenement ni Satbi. Hama abandi muzogenda murabamenya mubabona, murazi ko abari evenement imara amasaha 28, ibiri evenement irimo abantu benshi batandukanye kugira ngo bashobore kuryohera abantu mu mwanya wose ko bari munini, kuko Satbi ntiyo vyishoboza canke n'undi umwe babiri bo vyishoboza. Hama tukacangira ko nshimira abariko baradufata mu mugongo, hano vuga nka Brarudi, Bankobu, Fresh Water n'abandi bariko baraza. Ico nagira nongere nibutse abazokwitaba ino evenement ya gatanu ni nk'isabukuru niko novuga, nukubamenyesha neza yuko boza biteguye nibyaba ngombwa tuzobacanira igicaniro turare kwidogo. Nta kibazo, umutekano uzomeze neza, amahoteli ariho bitabuze nibyo mu Cibitoke. Ikibazo naco cyama déplacement kuri kote bariho, duhire duhishije ko twebwe dukora ku mipaka idufasha kuronka gatoro, biranyaruka ko dushobora kuronka ka déplacement byihuse par rapport ya yandi mabarabara, ariko RN5 tugashobora kwideplacer bivuze ko atawuzo kugira ikitwazo cyo kuvuga ngo yabuze ingene naza ngo kubera yabuze ingene yideplacer, kuko kuri kote imodoka ntizihagarara gukora. Yego twongere tubashimire byuva mutima, twongera tubatumirira kuza ari benshi, na cyane ko hari wavuze ngo icutarabona ucerekwa no kumara kabiri. Murakoze. Je ndi tayari bro ya keep muzoze muri benshi. Twase twe dushaka positive, twari tukora ibintu biri positive. Turizeye yuko ibintu byose ngaha esprit ngaha zose ziri positive, ata negativity za kuza canke ikintu cyose kizoza kingira mu gikorwa kubandanya mu gisengera bizogenda neza. I am Satbi bro. Yes, jewe ndi Satbi bro. Ugomba kwemera ko ndi Satbi bro. Satura mabafu. Yes bro. I am Satbi bro. I am Satbi. Ni brand, ni nostalgie, ni izina ryibutsa ibintu byinshi imyaka inyuma. Ni Satbi system no munsi Satbi 00.0. Nta kintu na kimwe kizogenda nabi. Performance indirimbo zose ziba ziteguye, izo nateguye mu Kamenge indirimbo nk'ijana zizwi, nshaka kuririmba izindi, urumva icyo kiturekire. Sound byifashe gute, imitego ya sound stage yo bimeze gute? Stage dufise umuntu ufanye bikorwa twamara muri Cibitoke Summertime kuva kuri 3e edition, 2e edition. Kuri 2e edition ni sound na podium ya Amstel ya Brarudi. Bisigura ko ni ya sound tuzavuga ngo twebwe nta stress dufise ngo yo kurondera ibyuma, oya ico twarakibarekeye.
Okay. Nico kimwe n'akanyobwa yabivuze event manager ati abantu bahora bakumbuye twatu amusteri tumwe bari bakumbuye tuzoba twuzuye zose mbere narwa yari urabona kuko uguha ntakugerera Brarudido nta gitugerera kandi turi mu kazi bari mu kazi gutyo rero ku bya sound na stage Yes. lighting aho nizera ko umuntu atogira impungenge ico kirapanze niko mengo hora bavuga reka twitize iyo jambo kirapanze eka mbere no kubindi zinteguro yavuze by'akaboga inyama kuko hari benshi bayitanya amacyoma abantu biwacu mwumve ko akaboga birapanze zose zo mushaka izera n'izitukura. Okay. Hariho dress code mwapanze kugira ngo abantu bazovivuje umbra canke bazoza muri evenement bazoza bambaye canke bizoba biri dress code ni impuzu za sama hajya ni kukiyaga ni happy people abantu baryoherwe ni revre ni waza wambaye costume nizo gusubiza inyuma mugabo byoba byiza uje wirekuye niyo mpamvu none ngahano umwe mwambaro uno munsi twabicanze abambaye akabutura abambaye ipantaro abambaye ama t-shirt gutyo kugira ngo umuntu uze yumve nuzo kwambara imvuta ndizo musubiza inyuma kabisa mugabo bumve neza yuko ari ni relax ni isango rimwe ngaruka mwaka nta kuntu yo kumuntu yo kuyima munezero abona rimwe mu mwaka. Ntunganiye Renova no kuvuga yuko narusize isanzwe ifise ama t-shirt izoshira ku isoko nko guhera kuwa mbere bashobora kuyatora mu bibanza bitandukanye dusanzwe tudandarizamwo iyo mipira kuvuga ko uje wambaye t-shirt ya Rusizi nayo ni dress code. Na matike muzogurisha imbere canke muzogushira ku muryango Satbi umwartiste wacu cyaba n'umuhost ntaco cyo biraryose ya suppose kubibaza Starboy canke wari wose amatike ni 10,000 muri regular bandi bayita ngo sample hamwe ni 30 muri VIP hama twaragishize mu iminyanyuro bifatiye kuvyo twize umwaka uheze turabona neza yuko byatugoye gutandukanya very VIP na VIP ari mpamvu no muzi twavuze tugira VIP gusa ko tubahe service y'umu VIP itandukanye niwo muri regular hama tugira abantu bamwe tujera uko tubyifuza gutyo rero nibategura 10,000 ni 30 ubushaka kuja muri VIP kugira azokwakigwe n'agatwengo kabye abakobwa beza bazokora bajeje kwakira muri protocol n'ayandi ma service tutavuze